novuga ngo twokwitirira abakinnyi bashasha muri equipe yitwa Real Madrid. Twabonye uruhara rwa Dean Huijsen muri equipe yitwa Real Madrid. Sinagasesesha rumori uno munsi twomwibaza ko ari umukinnyi w'umutitirere kwa Xabi Alonso, nitwa turengereye. Trent Alexander-Arnold we umuntu ashobora kumwibaza ko we na Carvajal uburyo bazokinana bivanye nuko peut-être Carvajal numusaza mugabo muri legend muri equipe aya mateka yafise. Trent nawe n'umwana bivuga ngo n'umwana wa projet equipe yitwa Real Madrid ku numero 2. Alvaro Carreras nawe yinjiye ku numero 3 asanga Mendy na Fran Garcia, ariko ibihari bitwereka ngo Carreras azoba umukinnyi agenda goko cyane kuri numero 3 muri equipe yitwa Real Madrid. Franco Mastantoro nawe we yinjiye vuba cyane. Landry umuntu akibaza ngo abakinnyi bashasha muri equipe yitwa Real Madrid muri saison shasha bamwe cyane ko twanababonye muri Mondial de Club bakinye banakagarukira no muri kimwe cya kabiri gishiri cyanyuma mu gicapo cya equipe shasha. Uyu mu engineer yitwa Xabi Alonso ariko aracapa abakinnyi bashasha bagiye gufasha ko umugabo yitwa Xabi Alonso. Yes, abakinnyi bashasha ugiye kuraba no munsi novuga ngo ni projet ya Real Madrid ku gihande canje novuga ngo isa no kwitanguye. Umugabo witwa Xabi Alonso ni mushasha nk'umumenyereza, abakinnyi ni bashasha baje gufasha umugwi, ariko kwa Real Madrid ivyo kwitwa mushasha cyangwa kutitwa mushasha bagusaba umusaruro gusomba ikindi kintu cyaco cyose. Buryo ugiye kuraba abakinnyi bashasha nko kwa bidondagura aba defenseur nibo ndiko ndaharura ko cyane, kuko bose aba defenseur ko bagera kuri 3 binjiye garanti yuko bagomba gutangura mu kibuga bose hari ni bice 90% kwijana cyangwa binarenga. Kuko no munsi kubwira abantu ko Daniel Carvajal azogaruka gutangura mu kibuga kirimo umugabo witwa Trent Alexander-Arnold vyoshoboka, ariko amahigwa ngana gute? Kumva ko Mendy azotangura ahantu hari Alvaro Carreras amahigwa ngana gute? Na Dean Huijsen wewe nibaza yuko nta numero 5 undi kwa Madrid bari bafise David Alaba muri visere za equipe ntahari, baramusoye nawe nyine akabona ngo equipe nikinshaka mugabo akabandanya forcing. Rero no muzi ugiye kuraba hari umugabo witwa Trent Alexander-Arnold, hari umugabo witwa Alvaro Carreras mpagarare kuri abo cyane. Burya Xabi Alonso ikintu nabonye muri equipe yiwe akonta ku baratero gusumba undi muntu wari we wese. Eske mfise abaratero do classe imeze gute mu bijanye n'umusaruro kwa assista gutsinda nuvuga ngo no gufasha aba mediateur ko organize urukino, kuko uravye yagiye araca kwa Bayer Leverkusen nibaza yuko yiwe batwara igikombe saison yose atarukino namwe batakaje. Niwe mumenyereza yarafise abaratero beza ku isi, Jeremy Frimpong no mugabo witwa no musore munya Espagne ku numero 3 Alejandro Grimaldo. Ukaraba eske equipe ya Bayer Leverkusen kinagute waje kuraba Heremafor ziriko zirabria mu kibuga naba nimero 2 na 3 kongera ko Florian Wirtz na Victor Boniface. Mugabo Boniface bo yagomba kubia ko era mu nimero 9 karangwa no gutsinda. Mugabo bijanye no gukina wasanga ari babahungu bo kuri 2 na 3 na Wirtz gusumba abandi. Mugabo tutibagiye yuko yabafise abagabo babiri hagati mu kibuga. Uyu musore yasigaranye igitambara ca kapitene yitwa gute w'umudagi yambara nimero 18 Kapitene gwabo Robert Andrich. Ukongera ko na Granit Xhaka bari bahari mu kibuga nk'abarideri bo kurida ico yifuza muri babakinyi. Rero muko ari beza umunsi wanashima no mumenyereza wa equipe ya Sunderland ndazwize ya Regis Robry yabigarutse karavuga ngo biroroshe ko ivyo ushaka byose vyo nakunda muri vestiaire mu gihe ufise umukinyi yitwa Granit Xhaka kapitene muri equipe yawe. No kuvuga ngo uno munsi abayabagabo yitwa Granit Xhaka ndetse n'uno mugabo yitwa Robert Andrich yarabafise hagati mu kibuga nk'abarideri bashobora kurida equipe. Mugabo equipe itari kwigendera kuri bo mugabo ifise abandi bajene bagera kuri 3 Wirtz no mugabo witwa Frimpong na Grimaldo bameze neza bakaba ariko baragaragara. Rero tugarutse muri equipe Real Madrid ufise Trent Alexander-Arnold karite ya Frimpong yo yiguha kanayirenza arofansa neza atsinda atanga izo assist. Ufise umugabo witwa Alvaro Carreras nawe nyene nubwo ntuvuga ngo ndamubona ibintu byo vya hatari kubera ndamubonye sezimwe kwa Benfica do Lisbon. Mugabo amaze kunyereka touch yuko numu defenseur mwiza mu gihe equipe ibimorohiga kina ivyo wenyene yifuza. Hano hantu rero umugabo witwa Xabi Alonso abakinyi bashasha jewe ku bwanje Mastantono sino muharura muri projet ya equipe. Mugabo bana bagera kuri 3 ndabaharura muri projet ya equipe ihoraho. Wanashaka ndababona muri bamwe mu bakinyi bazotanga umusaruro mwinshi gusumba wabandi bose, kuko umusaruro hagati mu kibuga wa Fede
n'umugabo witwa Chouameni babaye beza Alonso waronse ya profile yahorana kwa Livecontroller y'umugabo witwa Landry n'umugabo witwa Granit Xhaka izo libera Trent Alexander-Arnold ikaribera umugabo witwa Alvaro Carreras kugira ngo abakine bya bindi yipfuza abazingo turafise abantu badukorera couverture kuko je nkunda kugaruka kenshi Trent Alexander-Arnold ni mwiza cyane mugabo ubwiza bwa Trent Alexander-Arnold ubugize ku munzane no bwa Daniel Carvajal sinovuga ngo harimo mwati kubera iki Carvajal mwiza offensivement Carvajal mwiza defensivement equipe yakina equipe ya souffre Carvajal hari Carvajal mugabo Trent Alexander-Arnold equipe iri kwirakina ni mwiza gusumba Carvajal mugabo nayo yigeze kugogwa ni mubi nta kintu na kimwe ari bugufashe mu bijanye no kudefanda nk'umu defenseur ugomba kwifashisha bisiguye ngo ubwiza je nabonye muri Trent Alexander-Arnold kwa Liverpool sinovuga ngo equipe yaramuhetse kuko nawe nyene hari habo bahetse ntihagira ico bafashije nk'uno munsi Joe Gomez inshuro zose yaje mu kibuga kwa Liverpool sinovuga ngo hari umusaruro ukomeye yatanze mugabo Trent Liverpool yaramworohereje mu vyo yifuza nawe yihereza ivyo yifuza bisiguye ngo yarafise Wijnaldum akagira Jordan Anderson akagira Fabinho bamukorera couverture uko yifuza agakina yo offense kumva ko ari libre ni Madrid rero bisabwa iki Trent singomba ko nta muntu yombwira ngo azoba desine urwego rwa Trent ahubwo kuba desine urwego rwa Trent bizovana n'ivyo equipe Real Madrid imushakamwo iri kwiramukinisha no travail ya Fede akaba mwiza Chouameni akaba mwiza bagakoreza couverture nta kibuza Trent atazoguhereza umusaruro n'utrava yaba mediateur n'ubundi bakagukorera couverture ku nimero 3 ariko kuri kizobuza ukuntu menga aragomba kubamwo iyo competition peut-être kuri butsindi ico kibanza umwanya munini ni question ya gestion kumenyereza gusumba kwa competition hagati ya Trent Alexander-Arnold n'umugabo witwa Daniel Carvajal nkuko azara kikubwiye je no ita competition ni question y'umumenyereza yo kumenya kujera effective office kuko no muzi nimba championnat guteranya Champions League guteranya Copa del Rey guteranya na Super Coupe d'Espagne dufate ko Madrid izokina inkino 50-60 Carvajal kugira uzomubona yiswe titulaire inshuro 200 ni ibintu bigoye kuko hariho equipe donc uza mu rukino ugomba gukina ibintu vyihuta ubwo ico gihe Carvajal ntagomba kuzomwifashisha Trent yicaye kandi Xabi Alonso niyo systeme yiwe kandi bigaragara ngo ikibanza cyo ku nimero 2 avec ivunika ya Daniel Carvajal mu mwaka uheze sezo turangije no kuzarasubigwa n'umugabo witwa Cose uno musi nta wo bideha no kuzaragarukana abamenyereza utakarana Santa umugabo witwa Federico Valverde ku nimero 2 harabaye instabilité muri mediani cyane ni kimwe mu kibanza cyageze instabilité komeye cyane muri sezo turangije ku nimero 2 apare yuko kuri kabiri habaye instabilité instabilité kuri kabiri grâce à l'absence ya Daniel Carvajal na instabilité muri mediano maze gukoma ko umugabo witwa Federico kuko nimba hari mu mediateur je kwa Madrid nkundi bintakina wanaje ko bidasobanutse atari umuntu uri kurabora ngo football ndiko ndayitahura ibintu vya Fede ntibitahuritse ukunda abantu bakina nka ba Pedri Fede nindi ku kazi no kurekipera ballon kuyitera mu igori no gufasha equipe gukina c'est tout mugabo ukazoza kumufasha kumubwira ngo muri construction doje ngomba kwibona Federico Valverde bisumbirije abandi ahura mugoyi rero no muzi perturbation yabaye ku nimero 2 na perturbation yabaye muri mediane ivyo vyose hari vyaturutse ku mugabo witwa Daniel Carvajal mugabo guturuka ku mugabo witwa Daniel Carvajal kubwanje nkavuga ngo uno munsi harabonetse inyishu y'umugabo witwa Trent Alexander-Arnold uburyo Trent yosurira Daniel Carvajal sibwo Vasquez yasubirimo Carvajal cyo kintu cemeranye niba rero abamediateur bari tayari gukora izo couverture Trent azoba mwiza wibuka uburyo Marcelo yarabayeho muri yiwe yo guhera muri 2014 guhera muri 2016 kugera asohoka Madrid yarafise mediane irimo Toni Kroos irimo Casemiro irimo Luka Modric bimishana bameze neza Marcelo yakina offensive magusumba ibindi bintu vyari byo byose kubera iki arazi ngo ninatakaza ikibanza canje nkaryoherwa n'umupira Casemiro ari tayari kuza kunkorera couverture ivyo bigomba kuba muri equipe ifise abakinyi bakina ino style yabana bana nka Carreras na Trent Alexander-Arnold uzi ko ufise abantu gukorera couverture Madrid igomba kuzoba nziza Trent Alexander-Arnold narakubariye je n'umunsi wa mbere yaracinjira gusa umunsi tumunyisinyishije nkisanga dofise urukino ruri officiel rukomeye
Trent ngomba kumushikanira mu kibuga kuko ntumbwira ngo kwa Liverpool ivyo watanze kwa Madrid bizokunanira gutanga ni question yo kumenya ngo mbega yinjiye mu mwanya uwe hano hantu Alonso aragomba kwiga kuri mediane gusumba ku bakinyi bashasha binjiye kuko bamaze kunyereka potentiel ikomeye cyane iri muri bo. Ya birumvikana ni equipe ya Madrid igiye kuba igira intango zayo tuza kuba turi abakinyi baba bashasha ariko ka breaking news yari yakuri biriya bintu twariko turavuga bya discipline buriya na equipe ya Vision baje gushira abona ko umusore w'abaswizi yajyaniyo nize Amidu yahanywe indwi yose atagaragara muri no equipe ya Vision nyuma y'ibibazo navuga ngo nawe nyene kubijaye n'indero myitwarire itari myiza. Yes birumvikana ko equipe ya Madrid ndaza kuba nevari bazino ntango zabo mfatiye ku bintu bigera kuri bibiri ariko vyose vyugariye ku bakinyi bashasha cyangwa abantu bashasha mu equipe ya Madrid. Aho rero ca tugabura kote mumenyereza kote abakinyi kuko bafise ubuzi bubiri butandukanye nubwo finalite cyangwa resultat tubiteze ko ari resultat iri collective mugabo buri wese atumwa akazi kiwe. Deja rero boss wundi umugabo skwiza ya Xabi Alonso irero boss akinishwa shatse akicara kwa shatse gusumba uko uri umukinyi ugomba gutanga performance nziza igihe uri mu kibuga ariko rimwe na rimwe bishobora kwanga ko witanga nkuko ubishaka bikarangira umeza kwije cyangwa ukitanga wanashima ariko bikarangira umeza avuze ngo ivyo ndakwifuza ko sivyo wagize gute sivyo wamaye cyane ni wumva ivyo ndiko ndagukinisha. Rero duhere ku bakinyi dufate Dean Hudson dufate uwitwa Trent Alexander-Arnold dufate Alvaro Carreras dufate Franco Mastantuono sibo bitwa kari bashasha mugabo wabo je ndashobora kongera ko Arda Gura bivanye na profil yamaze kubagira muri Madrid nshasha witwa Xabi Alonso buriya je ndamufata nka rokri bungutse kuko kubona umukinyi yahora afatwa umukinyi asanzwe yavuze ko yotizwa agi hatandukanye n'ibindi akiri muto. By the way mu mpera za saison tuzimwa kweze byavuga ko hamwe to kwinjira umugabo witwa Xabi Alonso byavuga ko ashobora kwisanga mu saison agomba gusohoka muri equipe yitwa Real Madrid umugabo witwa uyu musore Arda Gula. Ibi rero je ndabifata nk'umukinyi Madrid yungutse bivanye n'intunganye nshasha z'uwitwa Xabi Alonso. Rero reka dufate mwabo bakinyi ko ari batano twifatire batatu witwa Trent Alexander-Arnold dufate Dean Hudson na Alvaro Carreras probablement twongeremo n'uwo Arda Gula birumvikana ko Franco Mastantuono turacarindiriye role yiwizo bari yahe mu rukino rwiwe rwo rwose Madrid zo musha mu kibuga kuko biracavugwa ashobora kina mu winga cyangwa akina nka nimero 10 hagati mu kibuga. Birumvikana ko kubice 80 birenga kwijana by'abakinyi bitwa kari bashasha i Madrid baritezwe gufasha cyane equipe ya Madrid bakivajwa nk'abatitirere gusumba kumva ngo ni babandi baje kwagura effective. Ubwo rero duca turabe mu bibazo equipe ya Madrid yari ifise nico bagomba kwitegako. Madrid mwakweze yagaragaye nka equipe ifise effective no bwa mbere aba bariyongeyemo ni kuvuga ngo effective yarwagutse sivyo. Kabiri equipe ya Madrid mwakweze yagaragaye nka equipe itagira 11 de départ ariko no musi Madrid biroroshe ko muri journée zitatu canke zine dutangura kubaza 11 de départ equipe ya Madrid mugabo witwa Xabi Alonso kuko no musi birakunda effective iragutse kandi afise presque qualité zose zo mu ivyo yifuza. Konje baro mwakweze je mwakweze ombaza 11 de départ ya Madrid nayo nzi sinzi ko bigeze banayigira kuko twiyasbiye cyane abo byitwa ko bakinye cyane kwari kubera ico bamaze muri Madrid gusumba ico bariko baratanga muri plan z'uwo mwanya. Mu mwaka uheze nta 11 de départ umugabo witwa Carlo Ancelotti yigeze kugira kuko hakinya amazina cyane gusumba kubera gukina kubera ibikogwa nivyo twokwemeza ko Carlo yananijwe gusaba effective ko gwagugwa n'ibindi bigiye bitandukanye influence Mbappe Vini bikamubunaniza n'ibindi ariko no munsi novuga ngo mwaka uheze hakinya amazina gusumba kuko dufata karero individuellement dufashe nka Thibaut Courtois ujyo yigaragaje tugafata Kylian Mbappe ujyo yabaye meilleur joueur tugafata Fede ugafata Tchouaméni Kumbure ugafata Tchouaméni Kumbure ujyo yagiye akoreshwa n'ibindi mugabo uwo kwaza ati axe central ya Madrid mwakwezi yari monde Rudiger Tchouaméni Raúl Asensio uwundi mwanya Militao mbere uko avunika journée zibiri zitatu za mbere ko niyenze menga yavunikiye wanashima no kuri match ya Osasuna nyene yavunikiye kuri match ya Osasuna Raúl Asensio yaciye igambere yigaragariza atanga pass kwa Jude Bellingham birumvikana ku nimero zitatu ni Frane ni Mendy turazi ko Camavinga hari rimwe na rimwe ahenge kwayo ku nimero zibiri ni Carvajal ni Vasquez ukabura ngo consistency zoba ryari tubone basi nimba ari Rudiger na Tchouaméni tubone ninde ni Carvajal misi yose cyangwa nini ni Mendy misi yose ugasanga imvune n'ubusaza ndetse na tactique rimwe namwe byaratumye ivyo bidakunda waja muri median ni Tchouaméni rimwe na rimwe no Valverde no Bellingham ariko Valverde ashobora kwifashwa ku nimero zibiri na consistency yo kwaza ngo trio yo muri median Madrid yarakoreje mwaka kwezi yabayende ntayo
kuko y'abacwami na Valverde bakorejwe kenshi gashoboka muri defense wagenda kuraba Bellingham nawe role yiwe muri mediane yahindaguritse kenshi tanto nimero 8 tanto nimero 10 ubundi mwanya tumukere nko mu offensive nko vyari muri saison ya 2023-24 twa Ligue des Champions ukabona ngo harabaye destabilisation wagenda mu satirizi ugasanga Rodrigo agomba kwisanga ngaho hafi ariko Mbappe na Vini ni kimwe mu bibazo saison yose yari nzera abantu bibaza est-ce ubwo Vini akinana gute na Mbappe ubwo Mbappe gukinjwa mu avant centre Vini ari mu winga imeze gute muri kamajambo y'abakari Mustafa Benzema bavuga ngo winjiye ahantu hari umukido class mondiale nkawe ico no gusaba nuko ugomba kwiyakira nka nimero 9 Ronaldo bivuga karavuga ngo Mbappe nimba yifuza kuba nkanje ko yinjiye Madrid yavuze ngo ubu nanje aragezaho ndakuraba nkuko nawe ndi umwidore wa wahoze ura Cristiano Ronaldo akakira umupira ukajyoyego ariko nubundi akavuga ngo Cristiano nimba wifuza kuba nka Cristiano Ronaldo ugomba kwisanta nk'umukinyi yiposition hazotsinda ibitsindo cyane gusumba kumva ko ugomba gukina bisanzwe ati je nakiye umupira Madrid benshi bambona nk'umuwinga ariko kenshi ni jewe natsinda ivyo bitsindo kuko nagomba gukoresha amayeri yose atuma nisanga nka nimero 9 natsinda ivyo bitsindo ubwo bwose bwari ubutumwa Madrid yaguma igenera n'abalegende bayo bagenera witwa Kylian Mbappe bigaragara ngo hari ico bikanga gati ya Mbappe n'uwitwa Vinicius ibi Rodrigo bigwamwe igihe cyose bigaragaye ngo equipe niyo kwatakisha abataka batatu b'abastar none dufata no munsi rero nkaho do depart bunyene yitezwe haritezwe kurutwa mu igore haritezwe Militao na Dean Wilson nkimwe muri duo yo muri centrale yitezwe igomba gukora cyane kuri umenyereza Bayo hamwe na Militao nziza no gukonveka ko muri match zibiri za Bakenya za precision bigaragara ngo umwonge ko Dean Wilson Lokriya nziza yanatweretse igikombe cy'isi Mugwi ciza nubwo kukanyuma yakiriwemo na carton jaune kuri Dortmund bigatuma dakina kuri match ya Paris Saint-Germain twonavuga ko byabakoze ko avec défense y'umugabo witwa Rudiga na Laura Asensio mbere equipe yitwa Paris Saint-Germain na Orion Jangaruka njavuga ngo kumbure ashobora kuba yaronse solution deja muri central avec navuga ngo Rudiga ashobora kuzo mu backup canke akazarifashishwa mu kumutegura ko ashobora kuba yosoka kuko biragaragara ko muri projet long terme no muzatarimwo Laura Asensio ko nyene David Arabuko ari convoqué wanashima David Araba ariko birumvikana ko twiteze Militao na Dino muri central twiteze Carreras ku numero 3 nubwo novuga ngo Dino nako Fran nabari ngaho hafi menda ari mu mvune ku numero 2 twiteze Trent cyane gusumba Carvajal ubwo Carvajal yagarutse twiteze Mediani irimo Chouameni irimo Federico Valverde na Ardagura nyuma yuko Bellingham adahari kumbere no kwiyumvira eske Bellingham nagaruka baragaruka muri Mediana 4 canke nindaza kwatakaza umwanya muri bano mugabo kandi atagindutse nkuko ibinyamakuru vyegere Madrid bivuga haritezwe attaque ya Brahim Diaz Kylian Mbappe na Vinicius Junior birumvikana ko dufashe mu bakinyi bitwa kari Bashasha haritezwe Carreras haritezwe Fran nako Trent haritezwe Dean Wilson haritezwe probablement wagula twabonye yahindura profile twafata nka Mushasha birumvikana ko ni buri benshi muri bo baratangura deja 11 de départ biroroshe kuno munsi effectif yagutse ofisa abakinyi afite fragilité physique iboneka hakiri gusumba uko vyari mwakwezi mu gihe abakinyi nabo turabatumike baraza ko bari kuri pressure influence Bernabeu kuko ni benshi muri presentation bagiye baravuga uburyo bagomba kwiyumva bara bakinyi ba Madrid gukinira Bernabeu iyo influence ariko kandi n'abafana deja batanguye bishuza buri mukinyi wese wa Real Madrid ikintu gikomeye kuko bavuye muri deception ya saison yuko bagize gute bagize umwaka mubi ngino ivyo rero byose je ngiye kubitereranya biratuma numva ko umenyereza yitwa Xabi Alonso n'abakinyi bashasha bari kuri pressure ikomeye cyane muri runo rukino rwa mbere atari urukino rwo gutakaza wanashima bo tuba bararukina nabi cyangwa bakarukina neza mugabo bakaronka 3 kikaba ikintu gikomeye cyane twaravye mbega Xabi Alonso agiye kuduhiki mbega abashasha bagiye kuduhiki wanashima kuko deja urabona ko ibintu byo twagiye turumvira kuri Xabi Alonso ku bice byinshi kwijana tugomba kubona kina muri 4-3-3 muri systeme yo gusumba gukina muri 4 muri 3-5D tuva kuri kino kintu ca Real Madrid na match y'abafise kuno mugoroba azaravuze ikintu cyati bagomba nabwo bosufra mugabo bagomba kugerageza kameme no match bakaba boyitsinda Chibanye nico Bernabeu bivuze nico babishuta mu mwaka nibaza hamwe bitoshi hamwe vyoshika match ya mbere uko umenyene Tedesco Xabi Alonso yarayishaka ntiba ari kugenda ndavuga au niveau ya resultat négatif kumbure equipe ikaba yatsinzwe